nitwa Signorine Nibona ukaba umenyereye ku izina rya Tantine Sisi nkaba nsanzwe nkora mu radio Kuja FM nsanzwe nshikiriza ibiganiro vyerekeye agateka k'umwana w'umukenyezi. Ikibanza dufise uno munsi nk'uko mwagiye murabibona ni Grande Vacances and Kid Talent Competition. Ni urubanza novuga yuko rwagerageje guhuza urwaruka muri kino kiruhuko bamazemwo amezi abiri. Urwaruka rwose rwagiye ruriyokipa mu bintu bitandukanye, ariko turavuga tuti urwaruka niruze umunsi umwe rutwereke muri ivyo biyokifyemwo ico bashoboye gukuramwo, na cane cane ko mwabonye cane yuko nubwo tukiri mu vya sport turacari mu match, ariko ni vyinshi cane tuza kubandanya. Programme ni ndende cane, mwabonye yuko ari ibintu vyiza kandi bibafitiye akamaro bashoboye kwiyokipamwo muri buno buruhuko maze amezi abiri. Ibikorwa vyatunganyijwe ahanini novuga ngo ni Burundi Innove iri kumwe na jewe nyene Tantine Sisi, bari kumwe na Bantu Boy mumenyereye, ni maison ifisemwo irimwo abaririmbyi isanzwe ikora n'utundi tutandukanye. Ni ibikorwa ego, ni igikorwa kinini kandi wabonye ko kitoroshe gukoranya. Urwaruka rwashoboye kuja mu Grande Vacances atandukanye ngaho i Bujumbura. Nibaza yuko mwabonye ko atari igikorwa coroshe, ari naco gituma n'amasaha hava tubana menshi cane. Iyi ni edition ya mbere, ni kuvuga yuko tubikoze muri kino kiruhuko nk'uko tuzokwama tubikora mu buruhuko bwose. Uno musi twari twashatse kubereka ku mugaragaro ukungene ayo ma occupation abana bajamwo muri vacances aba afise akamaro, yaba ku bana bayagiyemwo haba no ku bavyeyi babo, kubera ko umuvyeyi aratonda ku kazi ata mpungenge afise yuko umwana asigara nabi canke asigara araraba ibimusamaza. Abana biratworohera kuri twebwe, biratworohera kubaronka, ariko hari abavyeyi bataba barajijuka ngo bamenye akamaro k'ivyo bikorwa. Ari nabo nibaza yuko uno munsi mwabonye yuko ari benshi cane bahava bava ngaha bajijutse, kumbura ubu bizotworohera gusumba uko vyahora bitworohera kubaronka. Ijambo kanyuma no bambwira nuko ndabatumiriye cane yuko ibi bikorwa nk'ibi mwoza muravyitaba, kubera burya amezi abiri umwana ari mu nzu araba ya mashene ataca amaze, ahubwo amwigisha kuja mu ngeso mbi. Nibaza yuko atari ibintu vyiza, ariko umwana iyo ashoboye kuja ahantu akaba afashwe n'abantu kumbure bakuze mu mutwe kumusumba, bamwigisha baza aho adashobora kunyerera, bakagerageza kumufata ayo mezi abiri akiyokipa umwanya akaba mu bintu vyiza bishobora kumuteza imbere. Murabona yuko mu misi iza tuzoba dufise urwaruka ruzotera imbere mu bintu vyinshi vy'impano zabo rutize kw'ishure ariko rwashoboye kudekuvra muri buno buruhuko.